Yo, kuki umpiga buhongo kandi tudapfa amatongo kangirira kariganga muhogo izina ryanje ukarisiga ivyondo ikiba kibe kitabaye kizobe jewe nariye mavubi kandi kivumbi na jasho ubwo yitanye nyoko ubwo siri uryo waciriye mukaso kuki umpora icondi Harabavye. Yes, bakunzi ba open mic no musturi kumwe na KINGORONGORO. Yes, I. Masoja. Yes, I. Meze good, meze bon. I'm good, brother. Myinshi. Open mic Sinyinshi cyane kuko abafana banje turi hafi na hafi kumbure we nabwo uri umufana wanje. Yego. Indirimbo yawe nshasha yitwa ngo indirimbo yanje nshasha yitwa Harabavye. Harabavye ni true story washatse kuririmba janye n'ubuzima bwawe. Harabavye ni terme abarundi bakunda gukoresha mu buzima bwabo butandukanye. Sasa bica bivana n'ikintu cyabavye cyarisho. Ari benshi bace bavuga ngo nyuma yo kuva muri Trust Mobile no kuva muri MA Production ngo bari ubuzima bwa true story uko buragushika muri no minsi nyene ko hababa nyene bana mzee ni atari. Oya man. Kandi ndashima Imana kuko ubwo ngeze ko sigo nahorana. Bikaca bikurikirana yuko bamaze imisi batakubona mu isama yose ngo iheze utaboneka hagati y'abana. Sasa rero KINGORONGORO bazi yuko ari umuririmbyi akunda kuririmba ibintu ikirundi nyaco cyo cyambere akunda kuririmba ibintu bijanye n'ubuzima. Rero ni true story muri buzima abayemo muri no minsi. Icyambere no kubwira ibya sama ndashima Imana kuko sama yaheze ndonse ama concert manini biko bien. Nakoze concert ya Bantu Bwoy festival kandi nazungurutse ntuze zose ntuze province zose nakoze na concert ya dikobu y'aba diaspora so ndabishima Imana kuko sinagaragaye cyane mu ndirimbo cyangwa mu mahits menshi ariko kuba nanje barangomwe bavuga ati kanaka turamukeneye ni ikintu cyiza kandi ikintu cyo gushima. Nikaye kabanga ubikiye abakunzi b'umuziki wa hip hop kuri wewe? Abakunzi b'umuziki wa hip hop canke abaraperi bose muri rusange tugerageze dukora umuziki mwiza wa hip hop y'ikirundi. Uri mu bamwe baraperi bavuga yuko bashobora kuba bandika neza kuri wewe uravyibona ko nivyo canke baribesha? Ndavyibona ko cyane kuko wiha amanota ngahe wewe? 9/10 kuko ninka kuruta baraperi bose mu Burundi twe turakrea gusa. Yego. Wewe mu baraperi wigiwa kangahe? Ndi wa mbere. Gute kandi tuzi ko hari abandi barapera so ndashobora kugira impamvu nitwa mbere ndashobora kuririmba indimi zose zitandukanye. Ndirimbye nk'umuswahili urumva nyine ko ndi umutanzania cyangwa umukenya. Ndirimbye ikirundi urumva nyine ko narimbye ikirundi cyo kwitsa. Bagenzi bamusanzwe murimba hip hop akavuga ati KINGORONGORO wandika neza. Singombwa bimbwira ariko kenshi ndakora kenshi mviza ku bafana biwanje. Mbonye abafana biwanje cyabashitseho canke banezerewe nico nabahaye for sure mbamejeje. Ego. Uraze hip hop ya kera aho niko ndavuga za 2015 zari zishusho za 2013-14 ariko ba 90 mwebwe nimwe mwitwa yuko muri no minsi arimo murimba hip hop. Ego. Ubibona gute kuri wewe nk'umuraperi? For sure ni vyiza ni kubera gusa ko turi bake. Abaraperi ko zirasohoka. Abaraperi bari ko baragaragara ni bake sana. Turashaka yuko hogaragara nk'abaraperi 10 bari ku rwego nkuru nyene turi ko twese. For example Bface, Fab Love, Jewe hariho n'abandi bashasha ariko baraza ariko dushaka benshi n'imiburi tugira abaraperi bashika kuri 20 bari ku rwego rumwe bashobora guserukira igihugu makungu bishe muri rap. Okay, hari ikibazo hariho hip hop na rap sinzi ko arico kimwe. Oya sico kimwe ariko kimwe kiva mu kindi. Ariko gusurazi yuko hariho injana shasha iva muri rap n'itava muri hip hop yitwa kina trap. Bavuga yuko mwebwe abaraperi bo mu Burundi mutariko muragerageza gushikaho ahisigeze kuko isi iterete ije imbere. Kina trap nayo tubona mu gihugu. Tugende buhoro. Yego. Kinya trap ivuye muri Kinyarwanda trap. Nimba twego no musikokora ndundi trap byose birakunda ariko mvuga n'injyana ndabibutse yego n'injyana nakujya kwa mapiano yavuye South Africa. Okay, tugende buhoro. Bomvirije Harabavye indirimbo yanje Harabavye meruka gusohora ukumva amajambo arimwe cyangwa umudiho
nawe ukubisemo harimo akantu k'ikirundi ego ni trap ni drill ariko n'akantu k'ikirundi karimo so ni byiza nibyo uvuze ni byiza ariko bisaba yuko twebwe nk'abaraperi twoshira hamwe twavuga ati dushaka duserukire hip hop y'u Burundi umuntu wese avuga ati ne yumva iyi hip hop turiko turakora ubu yumve nyene ko harimo akantu k'ikirundi so ibyo rero bizosaba yuko abaraperi tugira urunani tukavyicarira hama tukabipanga ariko kandi uno munsi mfise Harabavye iri kuri account yanje ya YouTube ushaka kuyumva abaza kuyumva bose barumva nyene ko harimo akindundi karimo gusa hagati yanyu hasanzwe harimo kutemerana no kutumvikana kuko yakaba ari ukwemerana mwari gukora ikintu kizima mugabe gisanzwe atabihari muri ya hip hop oya simaka twemerana gikuru nuko dukundana tu abaririmbyi barimba hip hop batatu bemera nabo kunda sindabemera bya cyane ariko ndabakunda kuko dukora bimwe wa mbere aribo benshi ba Bface ba Fab Love ba benshi ni benshi cyane basajweze ego ni benshi basajweze bakiriku ba Oleg ariyo ba Trezo na Bantu Bwoy ariko ugerageje kuraba dusubira inyuma gato muri hip hop day yigeze kuba yarafite icyumviro ciza cyo kugira ngo agire ateze imbere hip hop nubwo byayagize edition ya mbere gusa yarashaka kubandanya n'andi ma edition kiya cyumviro kuri wewe umurapere mugenzi wanyu yari yumvire kijya wacakiriye gute kandi waragiye kuri ndibuka ko namushigikiye nanya narabizi no kuri cyari ikintu cyiza kandi cyaranshimishije ku buryo nabona kumenga ariyo abandi ma generation azoza ava muri ijya nyene muri ijya projet nuko gusa benshi bamuciye intege bazibintu by'u Burundi babonye utangwe ikintu babashasha guca intege akagera igihe nawe ugashika intege ugacubiheba ariko kandi turashaka yuko abantu nk'abajye baba benshi ku buryo abo bacanye intege babura inzira twe tugume tubandana ego akantu ubwira abakunzi bawe bateguriye muri mu mpera z'umwaka hamamana yasuzanye ikiganiro abakunzi banje abakunzi ba hip hop y'u Burundi abakunzi ba akeza.net n'abakunzi ba open mic nabamenyesha yuko nabafitiye ibikorwa byinshi kandi byiza uno munsi nabasoreye Harabavye ni hababa ngo wasigaze ni habavye kuri je honyine akanoti Harabavye so icyo nabamenyesha nuko ndabateguriye igikorwa ciza gifise amasanamu kandi ni collabo naho atari international ariko ni collabo iri local ariko iri ku rwego rwa international ku buryo n'abari mu mahanga bazovuga yuko ari abaririmbyi bagiye hamwe kugira bakore ikintu ciza ariko kandi ndabizeje yuko December nshobora kubahereza igikorwa ciwanje gishasha nzoba ndi kumwe n'umuririmbyi uhanze igihugu freestyle abigeze suri vuba je gusura umucanga no basenyi bavuba nzaniye vy'amanyanga fabo atagira love cyo nigipfa mutima mureke yigina matavu nka comedy za mutima ukigira idobe tuzikuringariye dudu ja kugana umutobo urekera puburu ubundi ngoni Boniface igira ukushaka gushaka kuba king nka Mr bizabishaka urubaza mu mati nije yita papati amponya vuga ati best rapper saluti ubo duzi ngo ndubo gutamu ndasa oya reka rero ndakwereka ubudasa salute